Wohitamwo ndi muri batatu ni Fiko ni Amedemani Rakiza na Esteem wono hitamwo ngo kubera umugabo w'ibihe byose wono hitamwo muri abo bose yego oya ntabwo naye meze nk'umushugama uri musingo yibera gusa ifitiye amafaranga kimwe gusa yakuye mu ngeso zitari nziza mbi cyane vuga ati oh my god shaka kubaka kuza kuva muri za ngeso mbi ndavyifuje hanyuma ncandagira hama haca haba ubundi muntu rero naciye nkunda shaka ko twobana zarangiye mubanye ingeso warazevye cyarakoroheye canke uragera mu rugo bikanga oya bivanye na burya hariho bifate uburi nko mu ngeso mbikana kari gihe basi nabajya ayo sanga bari mu ngeso mbikana kadiko bari nko mu busambanyi yo kivora hari gihe bikuduhira ukumva nyene umutima nyene bivanye n'ikintu umubiri dufise imibiri bivanye n'ikintu umubiri usanga baba baramenyereje ugasanga nyene umubiri uramwangiye kwa bivamo ariko nawe nyene akuva yifutse kubivamo nivyo ntitwogira icitwazo ariko hari igihe bivanye na ca kintu uba wawumenyereje bikagushisha bikanka yuko bivamo ukaca turi kukari sasa urinda kubumenyereza ivyo bintu urondereye nyene bya bindi busanga nyene ntumbaze ndavyemeranya navyo bitewe n'abantu dusanga babigutwayemo ku ngufu ariko ntiwombwire ko ufata decision ngo nje gukora ikintu gisa amaboko akwiye ukora ikintu gishobora kugutesha icubahiro gishobora gutuma ugwara gishobora gutuma umuryango ucafura uretse n'umuryango ahubwo wonyene kwanza wene ubanza gucafura ubereyeho umuryango wacu ngo ubayeho ku bwawe umuntu wese bayo kubwira ariko ubundi buzima bw'undi muntu ndabuhiga ku kijeye mwana nyagashyari nene ubuzima bwawe ndabuha agaciro gusumba ikindi kintu cyose anje uri kurambwira yuko nofata umwanya wanje ngo ngira ngo nige ku buzima bw'undi muntu nubwiwanje kugira ngo kunaniye kwiga urumva kugira mbeho mbanza kubwiga imagine ngo ko turaba paparazzi none gashaho mwumva yuko mujejwe ku buzima bw'iwanje yuko mwobuja ngo umwanya wayo oya iyo mu diaspora kimwe gusa tukaba tukundana yego apana kubera ko noba ngiye kweraga mu diaspora bana kubera ko ngo amafaranga ngo ikini ndakubaze sinzi ko ari umwibutsa nuko ari n'umwibutsa ngira numwibutsa we ikibazo bw'abongorora womvuna n'intuze ico ni gisokoze ukuvara cisho Ebe yes me aman hani nariko ndibabwira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore ko wasigaye inyuma mu iterambere ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel aho ni kandi ni hotel y'akataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano ishuruti oya hari ivyumba vyiza vy'imica yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle hari amasare y'inama y'imanza kabare buffet umukeke n'ibindi bijanye mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika kuteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we akandi kabijya rero piscine na iradushwaramwo vuba cyane nibi turonsa hotel Paradise on Earth. Yeah man, ladies and gentlemen, hope you're doing guys. Nakuturashimira hano tumeze neza. Everything is okay, niza yuko mumeze neza umareye ku mpande zine z'isi. Ariko turashimira ndiho akora ibintu nkabone twongera tugahura day by day. 5 out of 5 bitwenyegeza ukamenya ngo uno munsi twakiriye the one and the only, she's a princess Eva yitwa Bella Kabanga, nivyo? Ariko arafise n'irindi rya gatatu. Bakobwa bari muri industry kasaba kubwira ngo she's clean and beautiful. Ari umuntu wakiruka abana yuko ari clean. Bera bisiga amavuta ameze gutya? Nisi gisabone ntibari kwiye. Na sabone ahubwo nta nisabone jemba mbona woka. Tino yikire. Ari ibintu nabonye boga volamo akantu ka jere. Jere shawantu ibintu biri mu tujere jere. Iyo imagine nanje atani byone. Jere nayo. Yeka sinzi namba. Kumbura usanga no chansa neza cyane na hamwe no. Iyo mitanganyika gusa.
ariko watangiye kubera gukira uruhinja oya numanutse vuba nkuno mu cameraman wanje turi ko turaba ejo urabona ko ni umugore wese ari natira ariko aba yabikoze by the way nta byinshi nza kuvuga mpereye ku mano nkagera ku mushatsi wasanga hari abantu bisitaje reka tugezaho ariko mvuga ko waje usa neza wambaye neza uberewe kabisa merci sana merci beaucoup umugabo akantu ntosimbe impeta ku maboko ni impore ku ntoki nako yasimeta n'akabage nyine tu nako napfuye kwambara urunigo nabonye bikwiye so ndambara nkambara aha wari yambaye ku rutoki ruraho ncana ubwo wambaye nkani wa igana yambara mweniza para mweniza bati karabaye nyine kace kwi oya nako nyene napfa kwambara nyene nje nambara aho mbonye hose none zava bibuze isoko wa mukobwa kandi mbona ugeze kandi oya ubona karico kimwe naho kiwa gahindura rero ukambika ku rundi rutoka abantu ntwapfe kubera iki ukwa biziyasho rero cyangwa ntuzi ngaho ico bisigura none hasiguriye navyuzi aho urahazi ahubwo intoki aho iri urahazi yantoka niyo mbose uvuga ngo nkaho yambaye ubwo rucangura urazi wambaye imico bisigura aha bo jenzo runuru zivuge zose ncandaguha ka gift kwe n'umusingira ntange gift kumutumire ajeno muri zo ndaki zose wambaye imico bigiye bisigura jeno wanza gutera charge je owe kuvara nzizi zitatu ugira ube muri chat GPT kandi mama kuri yose uje gushaje kubaza ngo murone ga chat ngo ndakubaza ngo umuntu yambaye impeta ngo kwa no toke tangura ngo bisi oya mugivye sivyo kandi na chat hayi cengira gusanga ari umurundi we hayi ubwo chat GPT si umurundi ahubwo nyene mbe mu kirundi umuntu hereje birakunda oya cyane amanini ibyo nimaze kwibaza hereje mu gifaransa kandi hari n'ibitondo cyangwa kuva ngo mbongo je nibaze ko ngo bashatse ngo kubaza ngo uko nuko ukabona yakubise ko neza nivyo yo basi nyene sindabuye baza mu kirundi kiwe gusa mu kirundi namye numva ko bikunda umuntu yantwangeje rero ntabose n'umuntu nasanze ariko arabaza ngo none gacate ngo ngira mfate urugendo ngo nje Igitego ngo ubona nza gushika amahoro abakamone none shaka y'ibirige no byose rabitsa hamwe ni mugarama n'ibintu ngiza guhera igitoro icyo bimenya usanga ngira ngo bayise umuntu naho hano agashize ko ngo none gacate ni nkaho wacu uvuga ati dufata uri kurasenga par exemple ngo none gama kweri ninkora ibi bintu bizogenda neza none gacate voilà ni muri iyo sanse kabisa yarasazo nawe yaregeye yatarone wecira kwakira kwahita kuvuga ibijambo byinshi uramutse abantu nambuba yambira navuze amazina abiri hari gusa 6 nayo wizi yose wivuge amenye neza umuntu tugiye guteramana bon murakoze cyane ubwa mbere na mbere shimye ubutumire bwawe ndishimye cyane kuba muri kino kibanza amazina yanje ni nkawe nyene usivye rimwe wibagiye nazina y'ubuhizi ifise nitwa Kabanga Ange Bella aba ndumurundi kazi aba mvuka ibururi Bururi ndi umunyabururi heza cyane aya heza hejuru cyane abase banabibona haramera hama nkaba nishimiye kuba muri kino kiganiro ndabaramutse cyane abakunzi banje abakunzi ba Diko nukuri aho muri mugubwe neza ndabakunda kandi cyane urukundo mumwereka mukarunyereka nyene yagushimira imbere ko mavangera ku bintu nagushize kuri community ya YouTube ati ni nacyo namundi kazinze na mabarizi kindaze kuraba ko ari ikintu babajije abana nagushize kuri Facebook page bariza abantu kwa kantu kamaze iminsi ngo tugahende mugaje navuze ati kano ka gift acha nibaza hagati y'abagabo batatu batangiye guterwa injugujugu n'umugabo yitwa Mugisha ngo nibashaka kurongo no yitwa Estime ubundi yitwa Mede ubundi ninde undi navuze ninde na Fiko ati ndamuhende benshi bagiye bahuriza ku muntu yitwa Mede Manirakiza mugabandi tereka to Estime yaramaze kumwifatira abo bantu tubavuze ko ahubwo tuze kuri wowe nahereye mu tuntu n'utundi amahigo usigaranye aramusara arayabo bahungu abo batatu urabaze Antret Amede uramuzi umuntu yitwa Mede Manirakiza muri BMT umwanditsi wa film tipe yirabura ukuntu guca ndamuza aja ku marezo sosio nyene voilà Estime uramuzi cyane
c'est perezida wanje perezida wanje ni wandeze muri ibi ni wakoreze nari nibaza ngo urezwe na coach Soro. Oya yankuye donc yankuye muri 62 estima rafise groupe yitwa 62 July 62 July ndayibona akaba ari nayo inatanguye gusohora mu film akaba ari naho Soro yoba yarambonye haje kumbe watangiye kubonekana muri 62 July niyo groupe ya nuno munsi ni yuri n'ubu no munsi niyo ndi ariko bishobotse ndashobora kuja kwiga kubera ko no kwiga ni byiza muri academy ko bagize yego bahamagaye yego hari barahamagaje indi promotion ndashobora kugenda kubera ko n'ubundi kuguma umenya ibintu ntaco bitwaye kandi nta nico vyica aho so twari tugeze moya niho twari tugeze ahubwo so nashaka kuduteramo cyane nako navuga ati rero bari iyo public tuyireke nagiye mbona iguhitiramo cyane ahubwo wowe abaye amahi gusigaranya nayo bahungu batatu bonyene bari imbere yawe kwisi nzima wohitamwe ndi muri batatu ni Fiko ni Amedema ni Rakiza na Estem ubona hitamwe ngo kubera umugabo w'ibihe byose ubona hitamwe muri abo bose yego rero nk'ubu nyene nk'ubu ntaho novuga ngo no muhitamo kubera ko byovana nyene muri ico gihe no ba nkunzi oya nyene dufate ukugira bazi nimese nabazi cyane nkunzi none nko base n'amafoto maze kuyabona ikibazo kibe fisi no umutima si uguhitiramo umwukunze kuvuga rero umutima ico gihe uramusumitiramo ko nakunze umwe muri bo niho no chamisa sasa nkwereke imbere y'uko ibintu bigera ku mutima bihera ku maso amaso niyo abanza akabona amaso niyo abanza agashima biriya bindi tubireke twifatire ku muntu tubona w'inyuma ndakubaza ikibazo kiwe mbaza uwo hajya madamu wawe wamushimye inyuma cyane cyangwa wamushimye indani kugira icatumye umubana wamushimye apparence physique quoi wamukunze apparence physique cyangwa wamukunze nyene ikibazo ciza cyane je ntabeshe imbere yuko nje kubindi ngo nyifato ngo afise ingeso nziza ngo umukobwa asenga ngo yubaha Imana tuyatumye twisha abasore bakunda kuvuga nukuri amaso yanje yabanje aramukunda nabanje ndamushi ukuba abanje turana bati uno mwana kwa nkuriye mu vyanje ukuba nabanje nkunda uko ameze inyuma ivyo bindi rero none nibeshe nabantu baza kumfasha nimba je nakunze nabi bijya bavuga ngo urumva shango n'umwana ngo we mico myiza uyo mico myiza webone umuntu ko ari muni nababera nk'ubu wewe mbonye muri rumwe y'umwariza kumarana uzi ko ashobora kukwihenda ko ca niko nakuburiya muntu w'inyuma mugabo inyuma je uburyo nakubonye nshobora kukwihendako biriya bindi rero biza hanyuma je namanje nikundira ujya mwana mubona inyuma ijya appearance ibyo bindi ngera ndabiza ko gahoro nza ndakubifatira ko imbere yuko mfata ingo yo kuvuga ngo reka rundi mugira umugore wese tubanza ari kwivugira ujya muntu w'inyuma rero Fiko Ahmed na Estim bose ntaco batwaye ariko oya ntariko bose ntaco batwaye shamu kwa balance guhita mu kazima bagwikiyemo Ahmed kazima bagwikiyemo na Ahmed na kundi anyway umaze igihe John avuga ko ari gito utangiye kubonekana mu bikorwa bya filme feedback yabaye wakiriwe gute John avuga ko ari gito ubu utangiye no vuga ko breaking afro abantu bakabace abantu hari umukobwa ari karakora ugiye kubonekana cyane muri Fer Rouge niko je nabibonye public yakwakiriye gute ama feedback wakira abantu bona bari kora bifata gute wewe ubona uri kubifata gute jewe ambera kuri wowe nyene asha umukobwa arabaza mpava ndaguha mikoro uhereye ku journalist je mbumutumire kandi byose birakunda mugabo ntutinya kumbaza none wowe nawe uri umwe mu babiraba yego niyo nca ntangura kubazaho je mbona uri umukobwa yaje mu gisata ca cinema hanyuma abizamwe neza ashitsemo arakina muri Fer Rouge abantu baramukunda nubwo atabuze n'abamwanse bitewe n'ibyo yakinye je n'uwo bera kabanga nabonye iri gusanga nabandi bambona uko nyene wewe nawe wibona gute jewe none haya yewe sinanatangura ne hagenda ntiwatangura sindatangura bora wewe natembera nko muri ville Avredi kwanza none munsi nyine tugezo ntabuze umuntu yahindukiye akura arashankira kuba wewe menga ndakuza ahantu none batahubwo ati wabaye umustar oya none nushobora kurengana muri quartier ari umuntu yarasanzwe akuzi kaca avuga ati nakubonye par exemple nimba nakubonye haje mu kinani yacaye nakubonye ku Musaga yacaye nakubonye voilà amara ati nakubonye muri film ariko
gusa nyene ntibisigura ko cyako pera Mira bon ndashima ibikorwa kwanza uko braga pa ndashima ibikorwa uko biriko biragenda kandi umugani wawe nta gihe kinini yandabimazemo kandi nta nivyo ndanatangura ufata nk'utaratangura sindatangura kubera ko nyene sindatangura kubera ufata kutaratangura kandi abantu babona ko watangura biba bivanye n'ahantu umuntu aba ashaka nka vision umuntu aba afise ababona ati vyibure basi ndafise agasemo gato kimwe gusa ati impingira cari ndende ufise iyihe target ufise iyihe vision ushaka kugira twumve yuko uno munsi bera tubona burya ntaranatangura vision ufise ni nini ahantu hose numva Imana yoshitse yego nubwo haba Hollywood muri Amerika shikayo shikayo ufise indoto z'ibisatsi bivuze indoto z'ibisatsi ariko Imana yoyo parametre burya zose yazishizeho yarabiguhaye wowe uri kurakora iki kugira uzogera aho hantu ni ibinyene ndiko ndakora nugukora cyane muri binyene ndiko ndakora nukubandanya umurimo nyene natanguye tu ama ntashika kuri cakindi Imana yashatse Imana yanyandikiye gushika Imana yo yikwifuriza heza nturagera ahantu utari kura uranokinga ashaka kumva wewe target nyamukuru purpose yawe hantu ushaka kugera kandi urazi yuko wowe nubwo gusenga bitaba ari kirenga andi kuremera Imana sivyo nubwo gusenga bitaba ari kirenga ntabare mu nyumvira ranshije banzubera oya wumva ibyungane navuze ko ari ivuga kumbure ko nubwo gusenga bitaba ari kirenga kwemera Imana aho urayemera sivyo bisigura ngo ibyo twizera ibyo akanwa kacu katura birakoreka akanwa kararema ushaka kugera nukuri ahantu numva ashaka kugera kure cyane kure ni nyene kure yahawe nihe kure nyene numva nyene ari kure cyane ntashobora no kuhabona nyene kure cyane ku buryo nyene ubyumva nawe nambuzo havuja kuzikinira kuri Mars niho hantu mbona bigoye no kunze no hari no kuri Mars ugaja kwagitingira kunze no zibo bigashoboka inzira zikaboneka bigakunda Imana igashindira bapfu ja kubukinga kwa mbone yoro ni Mars ko afisa ama project hari genda ubona bukinga kwa rero abanyamerika bariko barandikisha ku bwinshi nawe bukinga nawe ko mwenza ndasatse bazaba gutwara anyway kubonekana mu bikorwa bya 62 July hama vuba gato gacubonekana muri Feruje dutandukanirize Bera wa hariya n'uwa hano wo muri 62 July na Bera rikabonekana muri Feruje nihe difference wabonye difference nabonye mu bikorwa turi mu bikorwa muri 62 62 kwanza ni indeze nabikubwiye nuvuga ni nka famille yanje kabuzi yuko yetime nawe barezwe muri academy nukuvuga hagati y'ibikorwa uvuze je muri 62 na muri academy nahawe ibikorwa bibiri bitandukanye bivanye n'amahore mba ndiko ndakina nta yego abi muri 62 wigeze gukira muri filime ya Hembeka The Truth The Truth hari ibiki wari ufise characters zimeze gute méchance turi umuntu mubi cyane nari umuntu mubi usibye ko ntabwo nari mfise ingeso nziza kandi nari mfise ku nibuka kakananimwe ko muravugana n'ujya akantu k'umudamu aba afise amahera voilà bon nakinye ndi umwe muri mfise karakteri y'umudamu afise like wari umeze nk'umushuga mami oya ntabwo nawe meze nk'umushuga mami uri musingo yibereye gusa ifitiye amafaranga kimwe gusa yakuye mu ngeso zitari nziza mbi cyane bica bisaba ko bisaba yuko nyene agatima gakubita mugati my god shaka kubaka agatima karakubise ufuza kuva muri zange sombi wafati amani nifuza kuva muri zange sombi navyifuje hanyuma nshandagira hama haca haba uwundi muntu rero nacingira
naciye nkunda shaka ko twobana byaheze gute byarangiye mubanye ingeso warazevye byarakoroheye canke uragera mu rugo bikanga oya bivanye na burya hariho bifate uburi nko mu ngeso mbikana kari gihe basi nabajya ayo sanga bari mu ngeso mbikana kadiko bari nko mu busambanyi mu kivora hari gihe bikuduhira ukumva nyene umutima nyene ukwagiriza uzi nka guciyemo ko n'abantu bihora bifata even n'abana abantu tubana batondesha nko muri ville ngo barahari abatemberaho amasaha yitereye bahora bababona nagimana mico ndababona kandi mu kintu shaka kumpera nico kintu kirimo rero ndabivuge n'ijwi riranguruye umushinga ntahe uwo ndicabona shizo bintu last time twaraciye sindana tuvuye kuri airport tuhaca mu masasa batuvuye gutegera umuntu tuzaguhagarasira umuntu yagira ave muri taxi ariko aritaba telefone arindiye ko ashafata iyi taxi kubera twari tugiye mu nzira imwe erega twagiye kwishitura ko yakuntu rangaguzwa imodoka izunguruswe na batatu bahindukira nyine kuduzindukiza nko buri kwagura nka passe kuyerekana imbere n'inyuma wabonye cyo ntubona ati jewe shorera jewe but come on bya bintu kumbe biraya gusa ko kumwe n'umutipa cokoza atangira gucirira basi sindababona rero kubera byo babona sindababona kandi je nyene mba numva nyene n'ukumwe ngo ebana bari proud kabisa bambaye nyene uniform amene bafise ku buryo bambayemo nyene uvuga ate bana yambariye ijoro kabisa none ngo yarabashiro ngani ngo je ni sawa nava come on bya bintu birahari rero hano hirya burya hari nyene dusalbo abantu ushobora kujajinga n'ibintu nyene umuntu abagize aba yahisemo gukora kimwe gusa bivanye n'ikintu bahisemo gukora yego hari gihe ari kibi byinshi hari gihe kikuduhira yego burya ingero y'itanu urupfu n'ukumana kwamako urakoze cyane kandi ubwo kuvuga birakuduhira rero nanjye niyo kandi nyene narinda bavuze nibutse yuko bamwe muri bo rero bajya ngo ari gahora yicara akaduka karira ukabona amarera atembe nibaza ko abantu bashaka ikintu bavuga abakubije agatima mpembero akibuka bwa buntu wa muntu wa kera atakiri muri ivyo bintu canke ka gatima kaba mu muntu ico bita conscience ico abandi baca bita mpwemu yera kagakubita kavati none bera wanje muntu naremye wo kwizera ibintu ntiwo bireka ukabona amarira arasesetse ariyo mpamvu bamwe muri bo bahora babiheba bakaja no gukizwa nibaza yuko ko hari baba batabinezererewe ugasanga nyene bivanye n'ikintu umubiri dufise imibiri bivanye n'ikintu umubiri usanga baba baramenyereje ugasanga nyene umubiri uramwangiye ko abivamo ariko nawe nyene kuva yifuza kubivamo umubiri tuwita icitwazo kuko ntawe utabangamira be ariko umuntu arafata ingingo nuze ni Paulo yese avuga ati ndagukubita nkawuganza nkawunoza nivyo ntitwogira icitwazo ariko hari igihe bivanye na ca kintu baba wawumenyereje bikagushisha ukabikanka yuko bivamo ukaja turi kukari sasa urinda kubumenyereza ivyo bintu urondera iki nyene bya bindi busanga nyene ntumbaze bera ndashaka kumfasha kano kantu ahubwo uremeranya n'abandi bantu rimwe rimwe bavuga bati hari igihe bijya bintu bijamwo kubw'ubuzima ukaba utabishaka ariko ukabikegurwamwo n'ubuzima bakahera ngo basigura ko menga ntikujaje ngo wewe wese tubonye abiremwe uremeranya n'abantu batanga izo nsiguro ico nico ubuzima bukabigukwegeramo kabisa ndavyemera kandi sindavyemera ni ryari uvyemera ryari utavyemera igihe ndavyemera ni hahandi usanga uvuga ngo ubuzima ngo bwankwegeyemwo ngo gukora ngo ikintu n'iki kimwe gusa hariho umuntu usanga for example urashobora nko kuba uri nko muri famille kanaka utagira nka papa wawe canke mama wawe ukaje usanga abo bantu batanga nko kudandaza ukumva n'ibintu nyene nk'ivyo nyene mugabo ntiwombwire yuko umuntu aba afise nyene ari ngasi amaboko abiri afise umutwe wo kwiyumvira diko we dufate mbuzi ico gufungura canke nkagusaba mebe na 10,000 yego we yanyi ntabwo ni nakwivye oya nani muri bintu tuza kuvugana ngo iki niki eka ahubwo ati je vraiment je shaka kudandaza isombe canke itomati
cewe kugira ngo mbeho kubera ko bivanye n'ubuzima ndimo sishaka gufungura ndishaka dimi ako yanyi jewe no yaguha mugabo wumve kano kantu sori gato hari undi muntu akubwira ati ndayaguha ariko nawe ukamure if I do you do me ndaguha nawe urampa bo ariko si bose je ndagihamya ko atari bose afite oya si bose voilà rero mu gihe ubu ufise amaboko abiri ukaba ufise umutwe w'ubwenge ukaba ufise je nibaze ko wofu mugenda ukabwira no kumana umuntu kawe ase n'umuntu muri famille ataka kukweza ibyo bintu bavuga ati ukavuga uti jemerewe nabi icumi kweri kugira ashore gufungura ashore kubaho ukagira inuzere ahantu rero cyabera bibi rero bera urahazi nuko mwene abo bakobwa usanga batinya guhereza ibikorwa amaboko usanga batinya ubwo buziri kuravuga buto buto akumva yuko ariko bera nk'akarero nka wewe gashahu basi tureke kuja kure nk'ubu wewe ukora kajya kazi usanga wanda utuntu ku meza wewe ukopa gute tugasanga nkabera ujandaje itomati imicungwe kunoza uyu munsi ikintu nzi yuko kitonyicira ubuzima bw'iwanje nzi yuko nodanaza gutya nkagumana ca cubahiro ciwanje Yesu no gikora nta cubahiro noba ntaye ngo kubera ko ndiko ndandaza itomati harya sinoba ndiko nihangirwa n'ubuzima bw'iwanje noba ndiko ndondeza amaboko y'iwanje zigura ngo nogakora Alex n'umutima mwiza atabinoba nivyo nta muntu yobaza kundara ku mugono ngo wanyivye canke ngo wagize ikindi yego mwabajya nuko hari abaca batinya bakabifata nko kwicafu none cyangwa uramutse ubufise mind nkiyo nyene ucuhitamo kakati ati nkeneye ngume ndi smart ndi clean none wumva ari bwa buzima bwaguteye gukora iki canke ni muri yo sense ni uza kuba wavyiteye nuko rero ntiwemeranya n'abantu bavuga ngo ntimuze muzajinge abakobwa bose bari mu ngeso mbi uko mwibone hari ababa babitewe n'ubuzima ico wewe naco wemera nukuva nimba nakurikiye gusa nuva ati ubuzima wowe camwe bwari bwo bwose ntibisigura ko ucuza kuronderera mu kwidandaza ntibisigura ko ucuza guslayinga sinzi ko wayumvise navuze ati ndavyemeranya navyo bitewe n'abantu dusanga babigutwayemo ku nguvu ariko ntiwombwire ko ufata decision ngo ndebe gukora ikintu gifise amaboko akwiye ukora ikintu gishobora kugutesha icubahiro gishobora gutuma ugwara gishobora gutuma umuryango ucafura uretse n'umuryango ahubwo wonyene kwanza wene ubanza gucafura ubereyeho umuryango wacu ngo ubayeho ku bwawe ubayeho ku bwawe umuntu wese bayo kubwira ariko bera mugabo bibari n'ibimaramare mu muryango ufise zijya ngeso hari ibintu wocamo n'umuryango ukakwekana ati ubera ntaho tumuzi uso wacu kandi gikomere kigaruka kuri wewe none imagine mama oh my god mama yagutwaye amezi avuga ati integwa ni ugasanga nko muri ya taxi twari kumwe mama wiwe yararimo akabona umukobwa wiwe ariko arerekana ibyo yerekana ati jewe ni fresh uwo mwana arashobora uwo mama arashobora guca yiyaho kubera ko biragoye uri burya umuvyeyi mama canke papa mana mama cyane cyane biramutacinga mama wawe cyane cyane biramutacinga aca yibona menga niwe yishira mu cirore abana akabona menga niwe mani umumama kugira ngo avuga ati ngiye kubyara abavuga ati swati ndapfa canke ndakira bavuga ngo simba imanga siko bavuga yego bavuga ngo wahisemo no kuvuga ngo bavuga ngo waruja guse abafise risk yo kuvuga ati nshobora guhera ishobora kuntwara ndapfa iyo risk abaye none hibaze imagine wa mwana wavuga mwana wanje je kugira ngo ubeho semera Imana ikacikuro ukacusanga ari muri oh my god namwe muzaca yifata ku ntuza akavuga ati nararuhiye ubusa nyene birababaje nyene ko Imana ibirinde bashiki banje ibirinde bene wanyu mvuga uti natwe muri rusange natwe muri
reka nanjye nishimye ko kubera Bella twagumye ku bakobwa buryo bino bintu ngo byarateye no ku bahungu twari kwivuga n'undi muntu kwakoranye niko bigaragara cyane umugana w'abahungu nawe hari ibintu ngo byabateye akumva ko nawe nyene no kwijyamira muri ghetto edene yirondera ikimama mu ya filime wavuga mwakinye yirondera ikimama cyangwa igikobwa kiyafise oya ni basi jewe difference hari nuko ntari mushugamami cyane nawe ngo abe akuje cyane we wari umuntu yifitiye amafaranga yo gucuruza umuntu yifitiye amafaranga gusa nayakuye mu Gesombe sivye ko naho muri Feruje naho karaktere warumbaje nayo ifise yari ubwana bwiza muri Feruje hagera umwana mwiza kweli sana hagera umwana mwiza mbona ngo ari gusambura abantu bubaki jewe narumva cyangwa ndayirabisha ijisho ahubwo wewe ntubona umwana mwiza mugo mwari wemenga ugiye gutanga umusata niko bavyita wagize ikigongo cy'ikirengo kigirira ira none irajya bamugiriye ibintu byiza uravye ingaruka baho bigeze urugo rundi n'ikindi hagiye ni neza wakoze ko wari umwana mwiza gose sinzi uko yogira ujya mu kumudekirive gute tumudekirive gute ujya muntu yitwa Bella ariko arakina hajya ahantu uwo turi kumwe hano tumureke ujya muntu mu byo tumaze kubona yari umwana mwiza kubera ko yakuye mu kibanza kanaka umuntu atarakuriye kubamo hanyuma ndashaka kumfasha mbe hajya nta wundi mugore yari afise nta wundi rukundo yari yarigeze uwo wakuye mu kiriya kibanza none nkubaze ikibazo ki wowe dufate dukundanye nawe ukaca dufate uhemukirwa nkaguhemukira mugiye kugira mugiye gukunda uciye gukundana n'uwundi muntu biba bisa nuko uwo muntu aje gusambura aje kubyonga ibintu byanje nawe oya aje mwaravanye kiko ko urukundo rwa kahise nta makosa mu kirimo we kumbe winjije kumuhoza amarira y'urukundo rubi cyangwa urugo rwe yagize muri kahise oya nta rugo yari muga yari yarakundanye Dimwe yari yarakundanye bakubwana bwiza ndabona ufite reka no mu buzima musanga yasanga uri umwana mwiza zibona n'umuntu mwiza reka jya kumenya munsi y'uko neza ngo kuzi ubwo umwanya dufasha kuyaga neza umwana wa mama uno mwanya muto wo kubaza akanganya gadutuma mfatiye kumwa muto ntabavango ngo umwana mwiza mwana gwe tumuntu ni munini ushobora kumfekinga mugani wasigira nk'ibihumbi 100 no kuri kizire nzosha nandika ati wa mwana mwiza Bella akoza amateka y'Ubujumbura ikiganiro cyawe kansigira nk'akara kandi Bella wowe umwana mwiza urasigiye ureze iki muduhumbi 100 mitani tomati mwana wa mama ubu biragoye kandi biragoye ndahumurira urayitana cyangwa itumoya hava muri baba nesino zihitana wavuze ngo sindi romantic ege nivyo muri romance birimo guhitana tuntu gari baci surprise umuhitanira bici izo ziba zirimo mugara keneye no guteka sigutenze racu uburi ngaho utaratanga racu umukobwa agira sesero ubufuko rero harabayijana hageze y'ikikora mana dusenga tutabona basanga nasize yuno munsi basanga nasize yuno munsi baba ndahitana ni yejo aho ni kuri babantu babaho rimwe ku munsi bavyita kubaho rimwe ku munsi uwo munsi nyene mubimaza mukavuga ataho bukera mana nyagasani uvuze mana nyagasani yawe nyene uvuze umaze kuvuga ko wasitarashitse ubwize rero mwana wa mama kugira mvuge kuri umwana mwiza turansigira ko karaki haraye mfise Bona sana wayati. Nuko ntigera ndabo mbega twita dukino dusakame tujya duhuza kwa. Nawe yitwaje? Mbega umukobwa w'umuniga. Nanuse witwaza yayiza. Ngo bariko barambwira ko ngo bikamo kora bisene. Hariye mu gatu. Bari ntabihumbi ijana by'ababiri bako. Abariho nka 10 bya bisi. Nuko bene nakigenda na bisi. Ndayigenda. Ibashobora na bisi umusitari kuri. Yesu Kristo. Ko bagize nka wowe umusitari aragenda na bisi. Kubera ko atari amahera yanje maratanze sisi. Is it right? Sisa
Kubera ataramahera yibone baratari. Ana mahera mugamenga wari ukwiye kuba ugenda n'akandi kantu. Kubera uzongurira akamodoka yanzoheshe ngenda ndakagenda. Uragashaka? Yego sha. Ariho ka. Tusige nimero zawe bakagutema. Nta mwe muzamuko. Sasa ibintu tuba turavuga nko kujokinga gusa ni bimwe mu bintu biba binahari kugira abadukurikiranye bige. Ubona yuko turabihuje n'ibintu bigenda bivugwa abakobwa bariko barinjira muri film no mutsange n'abahari sinzi gukunda kuraba ku social medias hari ugaruka no kuvuga ngo bana bakobwa menga sinzi menga babafitimo menga ntibizere inyifato zanyu bamwe bafata nk'abantu mwenga muhamufise imico mibi bino bintu iyo bibonye we ntibikuderanja canke koko rimwe n'ibyo banavuga nivyo umuntu niwe yimenya ku gatwe kiwe kandi nta muntu yashobora kujudginga umuntu nimba bajudginga umuntu kubera ko bijya ari tuba turagira jewe nta kibazo jewe bintera kubera ko ni I know myself baniyizi mba mvuga ati iki iye ndi muri iki ariko mu buzima busanzwe nibereye gutya ndi muri iki wibaza ko byaba biva ku kibe biva tuvuge ko biva kuri bijya muba mwakinye canke maybe bakuru banyu canke mwebwe canke bamwe muri mwebwe ho bari background bafise atari nziza bafatira ko bavuga ati tajya na bero usanga ari kametse sinzi nkabo nzi sinzi ama background yabo none abakobwa bakora film bagenzi bawe ntabuzi kwe nta n'umugenzi ufise nta n'urakurikirana amateka yiwe kubundi ubuzima bw'undi muntu ndabuhiga ku kijego mwana nyagashyari ukamenya ati nakabugiye yaciye muri kinimba nkubageza hano nanjye no kwitwara swate nkamwigana cyangwa aho yakomerekeye nanjye sinze ndakomerekere oya no kuri je nta buzima bw'umuntu nta mwanya no fata niko niga ubuzima bw'undi muntu oya nene ubuzima bw'umuntu ndabuha agaciro gusumba ikindi kintu cyose sigura ngo kugira ngo ndinde fata kwanza ikintu cambere dukwiye guha agaciro ni umwanya rero umwanya wanje uri kurambwira yuko nofata umwanya wanje ngo ngira ngo nige ku buzima bw'undi muntu nubwi wanje kugira ngo kunaniye kwiga urumva kugira mbeho mbanza kubwiga imagine ngo ivyo bintu akoma bera nkeka bana ntubwinjiramo cyane ngo bukuvune mugo ukamenya ati burya naka muri bike yanzi byagenzo ishwi no kuri kwimana ntabwo bintu nk'akarorero akaba ari nka mugenzi wawe iyo yaragiye kubaka akagira nka divorce ivyo bimenye ukamenya n'icayiteye ubwo rero ntiwokwirinda ko nawe uje ugiye kubaka iyo divorce to none hagiye divorce zireka kuba kubera ko umvise ntaye undi muntu canke biba kubera ko nyene biba byashitse pay attention ushobora kumenya abandi uko bimeze bikaguha icigwa cy'uburyo wewe witwara akarorero uramutse usanze ari umuntu yagize divorce kubera atusa umugabo wiwe hagiye uva ati kumba abagabo baranka umuntu abatuka nubwo bizoba binde mu nzirinda kumutuka singire divorce na karorero ntanze niumva ko bikenewe no kumenya ibiwe bishikira bene wacu nukuri sino kugira ngo hari ivyo nzi bibashikira canke bigiri gukora canke nawe byarakubaye ko gusugira imana ntitwabimenya oya pe manje ntibirashikira twinjire mu mateka yawe rucangiye turarondere ko turaba paparazzi none gashaho mwumva yuko mujejwe ku buzima bw'iwanje yuko mwobuja umwanya wanyu umwanya wanyu birabasha tutangure ubushakashatsi ariko nta birashika pe nta birashikira ese bero uri single none ubise ko batanguye kumbwira ndamuhende ndakahende muga kandi shani ubundi warumpaye akagifti ni muri sesi nziza akantu keza agakado kabera keza kabera kagaciro kabera ndagahe kitwa kagifti je mu make nize kabera kagifti cyo kutura gift kandi wo kwitadi wovuga gwabera mwesha mu tuvuga ngo gwabera guru gift bwiza turuhene uri gift runini gwabera gwa gaciro ni kabera kagaciro nukubisigura kakagift je gift ubundi wampaye ujya wisuzuriye reka zejera muguhaye abavyona gahenze abafana sikiwe ko ari wagata kwataribe kwabiza ubundi okay bara siko kwabiza ubona wo mpana muri bajya canke muri benshi muri bajya oya reka genda gukure mu abajya oya je no umugabo wo mu diaspora kabisa yego afise agafaranga umwe nimba ahembwa ku kwezi ahembwa mu mayero je mbona ari byo bikubereye ndabesha jewe sinzi kubesha nuko nta yaba ndi rero mbavuze amene nk'indwi zikurikirana
oya yo mu diaspora kimwe gusa tukaba tukundana yego bana kubera ko noba ngiye kweraga mu diaspora bana kubera ko ngo amafaranga ngo iki ni kubyumva yuko ari hatari none gabera hari ahantu hoba hari amafaranga ngo habura urukundo kwe ari nzaba afise amafaranga nimbuzi gukunda n'urukundo isharico nubwo yo bari kigonde niwo mugondorora akaba umusore muzima rero ndakubaze sinzi ko ari umwibutsa nuko ari umwibutsa ngira numwibutsa we ikibavuga wongorora womvuna wongorora womvuna n'intuze ico ni gisokozo ukivara cishuri wongorora womvuna Nurumurundi umuheto cyangwa umuhoro Yes wambaye wongorora womvuna n'umuhoro Yesu Kristo yego ajuragondamye wongorora ucuvunika wumva sanga ugonda we numva ko ugoroye wopfuna ikijumbu rero umuntu ugoye ibyo cyo yo cavunika ayo uvuga ngo urukundo ngo yokora ngo mugorora ugasanga uruciye umupfuna burundu Chabera jeromba we ntimvira nk'abakobwa bagenzi bawe benshi bino minsi benshi bakubwira ati reka hari agafaranga ivyo bindi ntumbwire ati n'ubundi izo nkundo murataza kino gihe zire ntazi gihari urukundo je nibaze yuko urukundo rurimo byose kandi amafaranga ni yarondegwa amafaranga ararondegwa akaronka rero nta kuntu woguza ikintu umuntu ashobora kurondera akaronka ukiguze ca kintu nyene gihera urayarondera ukayaronka amagahera asubira mu buzima bubi none gashani twahuzwa n'amafaranga ariko araba yasaza kano kantu dukunda gukitwaza ngo none nk'ubahetse hari abantu baronka amafaranga bakayasaza kandi umuntu aba yararonswe bati n'ubwo yo kwitwara nabi gute hari amahera agoye kwa homa rero nk'umuntu yica afise imyadi zitatu nubwo zabatsa amarundi ko umuntu wo muhomvya wo kabishobora 3 miliyari hariho reka hariho n'ababa bayafise no gusa ntibaba bayafisemo amahoro mwana mwe mukundira amahoro kuri je vraiment ndakunda amahoro kandi birenze nubwo kurirenga ugaca uryama ku kirago bera baza wumvirize ntupfe kwicarira nubwo wogirenga ugaca wiryamira ku kirago bera mbona atigeze anamenya n'ikirago mu buzima bwiwe wovuga ati kazima Imana yampaye umugabo nk'amahoro hanyuma ayo mahoro wumve yobonekana gute inzara irike iratema yo sisenze vraiment ngo ndonke ngo ahantu ngo rushaka kukigwa n'inzara oya jewe ufunguye biki yego ukaryama mu mahoro menshi ni sawa mugabo birutwa na wawundi gufungura neza ariko akaba mu nduru ariko ugafungura bike ntubure ico ufungura yego ukaba mu mahoro njye mbona yuko ari ico kintu gikuru ariko mbere urakeneye no gusohokera mu bibanza vyiza urakeneye akamodoka urakeneye kuba ahantu heza ariko navyo bibuze nta n'ubuzima ntibuba bubuze ntabwo mvuze yuko batari byiza kuba ndabifise ariko nabyo kuba ndabifise nta mahoro ndabifise sasa c'est autre chose jewe ndakunda amahoro kandi ndi umuntu yihasa kose oya kwanza sindayiha Imana yarampaye ubundi urumva nayimvuze Imana yarampaye nyine Imana nyine baratanze mugabo hakacamwe n'amacalenje Thomas uwo yabura n'ubugabana n'abantu bari mu buzima bakayakwima ugabana mu circonstance z'ubukene mu buzima ukayabura nabundi Imana yoyo ibyo dufise ko ni imigambi myiza gusa niwe wahitamo nabi umviriza nano kwa niwe wahitamo nabi ntuzuvuga ngo Imana yarayaguhaye hitamo nabi gute tukana kuri diko tudahendanye tudahendanye aha wewe umva ko ushobora kuba ahantu ata amahoro ufise nuko wojya bike ufise amahoro ubundi uwo bahe jewe uwo ushobora kuja kubana n'umuntu vraiment afite ivyuzuye pe afite ivyuzuye kandi akimwe ushobora kubura wowe diko ukagenda nta na kimwe ufise shoye umutwe bagiye nta rukundo amahera no jay jewe kandi umunsi w'ijoro urambajije ibibazo byinshi reka nishuri ariko nishurira benshi ibyo wokurikira byose by'amaronko
ukabiburamwo amahoro vyoba ari ubusa ni na amafaranga yo kwitwa umuyaga atace kumare mbere yo tumusanga no kuyabara wiyahuye uwo kurikira yamwe make canke bwa buzima wanashaka bucitse mugabo guha amahoro kuko kare ari ikintu wavuze nakunze urenze ufise ayo mahoro uwo muri kumwe mukaba mubanye neza birashoboka yuko na hahandi hanini mwohagera noneho mukahagera utekaniwe cyane bumva utari urangwaza mu mutwe ubyumva wabyumva Sabera abantu bakora gukunda cyane muri filme bagakunda ibikorwa gukora uno mwaka uracari mu ntango season bivuze ko kimeze neza abantu bitega iki kuri wewe ubwo ntuje hari abantu bamaze imisi baza muri filme bagakundwa gato ejo tukababura bagaca bigira mu bindi ejo Bera karonka umufiance canke akarongorwa agaca agenda asezeye twitege Bera muri filme ameze gute ibikorwa bigiye kubandanya gute cyane cyane uno mwaka jewe ibikorwa no kubandanya cyane nabikora si magarika nibi ico muvye negekanya nta kirimo kubihagarika nzobandanya ndabikora cyane kandi kugira ngo dushike kuri ya ntego yacu twavuga tuzoshika Imana idufitije muri wowe urafise iciyumviro ko byoshikeje ugakora filme ku gatwe kiwawe kuko uri kuraboneka ari kugakina mu z'abandi ndashobora gushika uramaze kuba planning cyangwa urindiriye kinani Imana none Mbere urizerera mu Mana cyane cyane nubwo wambwiye ngo ngusibye ngiri Mbere imbere y'ikiganiro gihera agereza bimbabazi ya wewe joking naho undi umuntu abafise ukwemera kwiwe gusa ahubwo ntangajwe no kugira ibintu byinshi wizerera mu Mana gusumba wowe kwiyizera ubwawe kuko Imana mbona yarabiduhaye kabisa Imana ibyo nivyo yarabiduhaye ariko ntiwapfa uvuga muri ba bandi uvuga ngo Imana ngo yaraje byose oya yarabiduhaye bavuga ngo yarabirangije kimwe gusa hari ibyo tubwirizwa gukora kugira ngo tugire muri bya bindi byose Imana yadutegura ko tubyindiramo donc tugira mu byategure ko tubwiramo ndetse n'ibisaba ko tudapfa donc yaranesheje ariko turapambana kugira ngo dushike kuri ya nsinzi yagira rero urasenga kubiri mvuze biye byo kuja muri church uvuze amajambo numva menga ntiyova mu kanwa kawe udaheruka gusenga ndasenga nye mu bakizi wa canke katolika mu kizu ndabikunza like it nawe urasenga sana fo Anta fosa yose gende umukozi w'Imana so uyikorera deja na kino kiganiro bugishinga nawe cihuta umuntu wagikurikiranye guhera ku Imana kugeza hano tugiye guhereza uvuga ko dikatara umukozi w'Imana Bera nta nyigisho twatanze nta jambo ry'Imana twavuze bino bintu turi mu umuhamagaro kwera ego shange oya reka mfe kwemera kwemera nta bundi buhinga so Bera, it was a pleasure to be with you naryohewe cyane umunezero ntituyavugire kuyamara vuba cyane uraza kugaruka ndazo wabikiye ama surprise menshi ugenda udusezeraniye ko vuba ni kwagukenera uzotwitabo Thank you so much nawe wakoze kuntumira ngahantu naharyohewe twateye inkuru nibwo yari first time umunsi wa mbere muba abantu bazi ngo turarambanye ubundi ndana gutera n'inkuru tunahuye shawe nawe kandi umuntu akubona yomenga ntuvuga burya wewe nabona amafoto bati umukobwa azomvugisha kwe wagize uko jewe vraiment jewe nuko ndavuga kandi ndatera inkuru cyane kandi jewe nkunda kubaho kunyene ndiko natwenga kingira ngo defa ya mbere fise mu buzima ya niyo gutwenga nyabona ni karite yene niba ari defa ni defo kandi naryohewe cyane no kwa muri kino kibanza nusubira kuntumira kandi nzokwitaba hagishigara mbajeni usigira akajambo kamwe abantu bacu rero bari badukurikira ndabashimiye cyane kuri umwanya wose mwafashe kugira ngo mudukurikirane ndabashimiye nivyo ni by'agaciro karenze kandi cyane uvuga umwanya nico kintu ca mbere utakaza ntigisubire kuboneka rero kubera ko mwafashe umwanya kugira ngo mudukurikirane ndabashimiye ndabakunda cyane n'abakunzi ba Diko bizu